namwe bakunzi bimbonesha kure Look Media ndabaramukije none ndabaha ikaze mu kiganiro kibayagira ibijanye n'ubutunzi. Ni ikiganiro muzoza murakwirikirana kundwi kugira ngo tubayagire ibijanye n'ubutunzi bitandukanye. Muti uno munsi tuza kuyaga ku bijanye n'amafaranga mva makungu bivanye n'ingene ibihugu bitandukanye usanga biba biyakeneye. Ibihugu bitari bike kw'isi birakenera kugura ibikoresho canke ivyimburwa baba badakora canke baba batarima mu bihugu iwabo. Ivyo rero baba bakeneye hanze mu makungu kugira ngo bashobore kubigura bisaba yuko baronka amafaranga mva makungu bita mu gifaransa amadevise. Ayo madevise rero hari igihe aboneka ku bwinshi n'igihe ataboneka. Umurundi rero uwo ari wese arashobora kwiyumvira ati mbega kubera iki amafaranga y'u Burundi ntashobora kuyatwara mu makungu ngo nshobore kugura ivyo nipfuza. Hariho n'ibindi bihugu si Burundi gusa, ni ukuvuga ko amafaranga yose akora kw'isi ata amafaranga mva makungu. Amafaranga mva makungu akora cane n'amafaranga bita amadolari. Ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza ni gituma idolari ari ryo faranga ryonyene rikora kw'isi yose. Ikindi kibazo batari bakunda kwibaza niko iryo dolari rimwe rimwe usanga ryaduze canke rikamanuka. Umuntu akiyumvira ati mbega kugira ngo idolari mu gihugu iwacu riduge canke rimanuke haba habaye iki? Kugira ngo dushobore kuronka inyishu z'ivyo bibazo twaciye twegera umuhinga mu vy'ubutunzi akongera akaba n'umwigisha wa kaminuza Francis Rohero kugira ngo adusigurire neza na neza ibijanye n'amafaranga mva makungu na cane cane ibijanye n'agaciro kayo, rimwe kaduga irindi kakamanuka. Atangura adusigurira igituma idolari ari ryo faranga ryiganje kw'isoko mpuzamakungu. Ubwa mbere ni ugufasha kugira ngo abantu bumve mbega idolari ni kuki rivugwa cane gusumba ayandi mahera. Kuva mu myaka aho ubuhinga bita bujanye n'ivy'amafaranga buriko buraja habona, ico gihugu nico gihugu citwa ko ari igihugu gikomeye cane mu vyerekeye ibihingurwa na cane cane ibishobora gucukurwa no gushobora kugira urudandazwa mpuzamakungu, kuko wasanga ari igihugu kija hose kandi gishobora gutuma ubutunzi bwacu aribwo burabigwako. Hakaba n'amasezerano atandukanye biba yarabitumye ibihugu bimwe bikisunga iryo faranga kuko bigira bati ni igihugu rutura, twisunze ifaranga ryabo bizodufasha. Ngivyo ivyagiye biratuma noca nko muri kahise ingene umuntu ashobora kubitahura. Ikiba gisigaye ni ukuvuga yuko ibihugu byose iyo kugira ngo bishobore kuba amahera yabo kubiha agaciro afatana ubwa mbere n'umwimbu ivyo bihugu ingene biba bibikora. Bisigura ko ayo mafaranga ahanini igihugu mu bisanzwe coshoboye kubaho kititwararitse ayo mafaranga y'amadolari ni mu gihe coba gifise vyangombwa byose mu gihugu ataco gikenera ahandi ngo cipfuze kubigura. Bisigura ko bya bihugu byose twibaza rutura igihe ugomba kubishorera bakenyera nabo ifaranga ejo bazogira ico barikoze. Ico bisigura ko ntuza kubaha ya mahera y'igihugu cawe ngo bayemere, bakenyera amahera nabo bazokenyera kujana ahandi vyoroheje. Iryo faranga rero ryagiye rirafata agaciro gutyo, hanyuma rero ibihugu bindi kugira ngo birironke bishobore kurisumisha birikeneye bitegerezwa kuba navyo bifise ico vyashoye. Aho rero niho hari umuzi nyamukuru. Ubutunzi bw'ibihugu byacu igihe dufise ivyo dushora mu mahanga, uko biba vyinshi bikagwira niko turonka ababitugurira, nabo mu kubitugurira nitwe tubategeka amahera baduha. Ico gihe rero bamenye uti ko je nanje nzohava nkenyera gusuma ejo ngakenyera rya dolari, nanje baje kunsumira ndabasaba idolari canke ifaranga rishobora kuba riruta agaciro iryo dolari. Umudandaza wese niko atahura, niko abavyumva. Mu kureshobora rero kugena ibiciro by'ayo mahera baca bagenda rero bararinganiza baraba mbega iki gihugu gishora ibingana gute, kironka akamaro kangana gute mu byo kiriko kirakora, igihugu hama kikagena amahera yaco kiravye ivyo cipfuza. Igihugu kinaka kirashobora gufata amahera yacu kikayagabanya agaciro kigereranije nabo bibana, birafise ico vyungura kuko ico gihugu kiragira kita abandi baje gushorera iwanje biraborohera kubera ndashaka ko bangurira, mu gihe naco kiba cibaza ko kidakenera cane ivy'ahandi. Ico gihe rero umuntu arakenera ko ifaranga ryiwe rimanuka kugira y'abandi ari hejuru baze kugurira benshi iwe. Kugira rero agaciro kenshi biva ku gushaka kw'ibihugu, ingene bifuza ko urudandazwa rwabo rugenda, ingene bifuza ko ibintu vyabo bishoka hanze, baraheza bakagena amahera. Ivyo rero bikaja mu buringanire mpuzamakungu, aho ivyo bigega mpuzamakungu bimenya bati iri faranga ringana gutya kandi rirajanye n'ivyo mushora, rirajanye n'amahera mukoresha mu gihugu canyu,
ubuhinga buba buhari busanzwe bukoreshwa n'ibigega mpuzamakungu n'ingene amafaranga akoreshwa mu rwego rw'isi. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza ati mbega iyo idolari mu gihugu iwanje ryaduze ejo naho rikamanuka haba habaye iki? Iyo ngingo yuko idolari riduga canke rikamanuka ifatwa nande? N'ubu nyene Francis Rohero. Bwa mbere hariho ibice bibiri ngira ngo tuzaba tubigarukako. Aha anye turiko tuvuga ibijanye n'ibanki nkuru y'isi, ingene bafata ingingo yuko amahera uno munsi batangana gutya ejo azongana gutya. Ni ukuvuga yuko ibanki nkuru y'igihugu irafise ikigega cayo kibamwo amahera ikoresha. Ayo mahera ava ahantu hatatu hakuru. Ava mu vyo igihugu cashoye bikinjiza amahera mvamakungu, ava mu bantu batandukanye bakorera mu gihugu bahembwa n'amashami mpuzamakungu, bahembwa mu mahera mpuzamakungu aca abikwa muri iyo banki, bikava no mu bantu bagendeye iki gihugu baje bakigana, amahera bafise bagaca bayavunja akaja muri banki y'isi yose, mu banki ya leta. Bisigura ko iyo banki rero mu mwanya ku mwanya yama ifise amahera mvamakungu izi ici yakoze. Niyo cane cane igura ibikoresho vyose leta ikeneye kugura mu mahanga, niyo akoreshwa y'abakozi b'igihugu bagomba kujabuka hanze mu mamisyon, niyo akora ibintu vyose igihugu kiba gikeneye mu kuriha amadeni mpuzamakungu y'amakungu n'ibindi, na cane cane kuyaha abadandaza abayipfuza kugira ngo baje kurangura. Igihugu cacu rero iyo gifise ayo mahera kikaba caravuze kiti idolari rimwe ringana n'amahera 3,000 vy'amahera y'u Burundi, bihinduka ari uko igihugu c'u Burundi cadugije nk'umwimbu canke cahomvye ahantu hanaka gikeneye amahera y'igihugu menshi gusumba ayo bari bafise, bagashaka kongereza amahera y'igihugu, ico bita masse monétaire. Ico gihe leta y'u Burundi biciye muri iryo banki nkuru nibo bafata ingingo bakavuga bati uno munsi ifaranga riri ku 3,000 canke ejo rizomanuka canke rizoduga. Ivyo rero ntibiba bukwi na bukwi, bifatira kuri bimwe navuga vy'ingene umwimbu uba waraduze mu gihugu, nivyo kenshi dushobora kwita devaluation, ingene canke depreciation, amahera ashobora guta agaciro canke akiyongera agaciro. Nukuvuga yuko iyo umwimbu wiyongereye mu gihugu tukagurisha vyinshi hanze, ifaranga ryacu riraronka agaciro kuko dushobora turonka amahera y'amadolari menshi yinjira mu gihugu mu gihe twebwe tutakeneye gusohora menshi. Iyo mu gihugu cacu amahera yakenyeshe akaba makeyi, ugasanga turiko turonka amadeni duhabwa n'ibihugu tuzotegerezwa kuriha, bakaduha amahera yo mu madolari, ayo mahera tugategerezwa kuyahindukiza mu mahera y'u Burundi bingana kugira ngo duhembe nk'abakozi n'ibindi. Ico gihe leta iragabanya agaciro k'ayo mahera ikavuga iti uno munsi amahera y'u Burundi tuza kuyavunja 3,200 canke arengeye. Izo ni ingingo zifatwa mu kigo kijejwe ivy'amafaranga muri BRB, ingene baba bariko barabiharura. Ivyo rero ntibiba bukwi na bukwi ku munsi mu gitondo no mw'ijoro. Ivyo waruvuze ni bimwe tubona iruhande. Ico tuzi nuko amafaranga mvamakungu aba ari mu banki nkuru y'igihugu atamanuka canke ngo aduge ku munota ku munota. Mugabe iruhande yaho hariho isoko ribangabanye bita marché noir. Iryo soko rero ribangabanganywe n'amafaranga y'agaciro ari mu banki nkuru y'igihugu, ivyabo vyo biragoye. Mu gitondo nk'isaha 2 barashobora kuba bariko bayavunja, idolari imwe iri kuvunjwa nk'amafaranga 3,000 by'amafaranga y'amarundi. Inyuma y'iminota 30 idolari iri kuvunjwa 2,500 canke ari munsi yayo. Umuntu agaca yibaza ati mbega barya abantu bakora ku isoko ribangabanganywe bita marché noir bigenda gute ngo baduze ifaranga canke barimanure? Nibo bumvikana, ingingo ifatwa nande? N'ubu nyene Francis Rohero ni umuhinga mu by'ubutunzi akongera akaba umwigisha wa kaminuza. Iyo ibanki nkuru y'igihugu idafise amahera akwiye no kwita ayo y'amadevize, ukaba wumvise yuko ivyo yakoza bikuru ni kugura ivyo leta ikeneye mu mahanga, gushobora amaserivisi yose turondera hanze no guha abadandaza bayakeneye. Iyo rero ibanki nkuru ya leta itayafise akwiye, abayarondera bayayabura. Iyo rero bayabuze abantu ntibaguma imbokoboko, baca bashaka kuyarondera uko biba kose iyo bayakura. Haca havuka inzira zibiri. Urumva umuntu arondera ikintu kugira ngo akirondere bukwi na bukwi, abategerezwa gutanga ikiguzi cacu. Bisigura ko babantu mu ruhande rwa mbere, babantu bava mu mahanga binjira mu gihugu
baba baje kutugendera canke baje gusuma ya mahera bafise usanga akenewe cyane n'umuntu wari wese kwibarabara. No kuvuga yuko jewe nari ndakene muri berbe ku 3 nayabuze uwo mbonye yayerereza mu ntoki ndamuha 4. Ico gihe tuba tuvyaye rya soko bitaba. Iryo soko rero rivuka kubera ibanki y'igihugu idafise ubushobozi bwo gushimisha abifuza y'amadolari bose. Ikiza guca kiba kibi ni igihe n'abantu bari muri iyo banki y'igihugu bamenya yuko hanze abagifuza ari benshi bashobora gutanga 4, 5, mbere rimwe na rimwe bagatanga 6. Haca havuka ingeso mbi y'abarongoye mwe nayo mabanki y'igihugu y'abayakoramwo mbere n'ayabarongoye ibihugu aho bumva yuko ari ibintu byoroheje. Baca bagira bati aya mahera yari muri berbe aho kuyaha biciye mu nzira naka reka ahubwo tuyajane kuyakoresha hariya abe arunguka muri iriya soko. Iyi babaye inzira ya mbere. Inzira ya kabiri nuko abadandaza baba bamwe bayaronse ngo baje kuyakoresha ico bayasabiye, basanga byoroheje kuyajana hariya hanze hari benshi bayakeneye ngo babahe 4, 5, 6 kurusha kuja kuyakoresha ico bayasabiye. Ngivyo ibivyara ahanini rirya soko ry'iruhande. None iryo soko uti ni gute ibiciro byaryo biduga bikagabanuka? Nindafata ingingo ahoshe. Reka tubifatire nk'igihe bobara abantu 5 canke 10. Ubwa mbere abafata ingingo naho tutobamenya bategerezwa kuba bari. Ntivyumvikana ingene abantu bari muri urwo rudandaza dushobora kwibaza ko ari benshi mu gihugu mugabo imisi yose usanga igiciro babajije aho bajije hose bose bavuga kimwe. Ni ukuvuga yuko barafise aho bahurira, barafise ingene babiganira. Ikiza gusigura rero ingene igiciro kiduga n'ingene kimanuka bigenda gute. Reka ndaguhe nk'akarorero gatonya tubifatiyeko. Ndeke kuvuga idolari mfate impuzu yo bari y'agaciro. Murabizi yuko kuva kera abantu barakunda impuzu yitwa jeans, pantaro yitwa jeans. Bisigura yuko jewe nawe turi babiri tugiye mu mahanga, jewe ndi umutunzi nkagura ibalo z'ama jeans ibalo nka 30, nawe kubera ukenya ukagura balo 2 tugataha twese twaziguze co kimwe mugabo waguze 2 je ngura 200. Dushitse mu gihugu haragera igihe abantu bazigura cyane. Ico gihe nta kibazo uba ufise wewe ugurisha nka jewe wungutse ugasubira kurangura. Mbere hariho n'igihe ushobora kuba wewe wagurishije cyane kunsumbya ugashoja kurangura iwanje. Ico gihe muri uwo mwanya uje kurangura iwanje ubwo nyene je ndashobora guca nduza igiciro kuko wewe hakuja gusubira kurangura hanze ngo ufate indege jewe ndazifise ndashobora guca nduza ku 200. Bisigura ko niyo mba ya jeans nayifashe nk'idolari muri uwo mwanya kubera ari jewe jenyene mfise udafise kandi uri kuradandaza nshatse ndaduza ku 500. Mu gihe naho abantu batariko baragura urashobora kuba wewe za balo zawe 2 wazibitse mugabo umaze 2 utagurisha. Jewe nanje kubera ndi umutunzi mfise balo 200 naho ntagurisha ntaco bintwaye. Inzara iguteye urashobora kuza ukambwira uti burya ngurira zijya balo zanje 2 nagabanuye igiciro. Uzokwidandaza zingurira ari 2 umpa amahera mbe ndarya ndindire kuzorangura. Muri uwo mwanya nyene twabivuganye igiciro gica kija kuri wewe hamwe washize hasi. Uza wumva idolari ngo riramanutse canke y'amajini yamanutse 500 dusha dushira ha onye. Abantu bakavuga ngo yamanutse. Kubera iki je na wewe turafise urukino twama turiko turagira. Igihe rero turi benshi tubikora ivyo twama dufise ahantu duhurira abafise byinshi iyo bagiye mu bwoba baragabanyura igiciro kugira bayikureko. Abafise makenyi iyo bavuze ivyo iyo bayakeneye cyane baca baja kuyagura ku bandi. Ivyo bintu rero biguma biba ku munsi nivyo bita fluctuation de la monnaie. Biba kubera ubukino bagira, ntibiba kubera ngo amahera yataye agaciro canke yungutse agaciro. Ntibiva ku mwimbu namba, biva ku kugene bonyene bariko barakora ubudandazwa rwabo mu gihe ry'afaranga ry'idolari wumva ko biba ikidandazwa bijanye nuko abantu barikenera. Ngaho aho bica. Abo bantu rero barafise aho bahurira ntibabigira mu kirere. Tumaze kuyaga ikiyago kikaryoha uzogeraho ushobora kumva ko mbere ababikora babifisemo ubuhara bashobora no kuba abantu bafata ingingo mu bihugu usanga mwene ubwo budandazwa ntibushobora gukorwa ngo rukomere
hatarimwo abantu bafise ububasha barukingiye bazi ico rumaze kuri bo. Ku bijanye n'amafaranga mvamakungu aba ari kw'isoko ribangabanganywe bita marché noir, ni ukuvuga yuko n'amafaranga aba ariko aravunjwa mugabo atari mw'ibanki nkuru y'igihugu. Ayo mafaranga rero aba ari kuri marché noir, ivyayo usanga bigoye. Mugabo ukuduga kwayo n'ukumanuka kwayo, Francis Rohera avuga yuko ataho bisa bisana n'amafaranga mvamakungu aba ari mw'ibanki nkuru y'igihugu, kuko ngo n'agakino gakinwa hagati y'abo baba bariko barakoresha ayo mafaranga bumvikana ko bayaduza canke bakayamanura. Francis Rohera: ubundi bijya iduga n'imanuka n'urukino rukinwa, mugabo vyahereye yuko ibanki y'igihugu idafise amahera akwiye ngo iyahaye bayakeneye atantambamye. Arico gituma uzosanga mu bihugu ivy'urudandazwa bikomeye, ivyo bihugu bifise ivyo bigurisha hanze cane, bifise ivyiza be n'amaserivisi, bien service bagurisha hanze, bama bafise amahera yinjira mu gihugu, uzosanga urwo rudandazwa rutabaho, kuko mu mabanki y'igihugu haba hari amahera ahagije yo guha uyakeneye wese. Nico gituma uzosanga uwugurisha hanze n'uwugurisha imbere bose bagurisha co kimwe. Ico gihe rero urumva naho barugira rurya rukino, biba bisigura yuko ata mwimbu uhagije dufise ngo ayo mahera y'agaciro tuyaronke, ntavyo dufise dushora hanze. Ico umuntu yogumana inyuma y'iki kiganiro nuko amafaranga mvamakungu canke bita amadevize, iyo mu gihugu ataboneka neza, iyo ibanki nkuru y'igihugu kanaka atagira ayo mafaranga mvamakungu benshi bita amadevize, ivyo ngo nivyo bivyara ya soko ibangikanye bita marché noir. Kuko kuri marché noir uwuyafise acadandaza bivanye n'uwuyarondera. Uwuyarondera yakeneye cane atanga menshi, iyo bayafise nabo ari menshi bagaca bayagabunura igiciro. Ikindi umuntu yogumana inyuma kino kiganiro nuko amafaranga adandazwa kw'isoko ibangabanganye n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo marché noir, ayo mafaranga ingene aduga n'ingene amanuka ataho bisa bisana niba biriko bibera mw'ibanki nkuru y'igihugu. Nizere yuko mwashoboye kwamenyera bitari bike ku bijanye n'amafaranga mvamakungu, na cane cane ibijanye n'ingene aduga rimwe irindi akamanuka, haba mw'ibanki nkuru y'igihugu canke kuri marché noir. Ndabashimire rero mwebwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro vyacu, ndabatumire gukurikirana ikindi kiganiro gikurikira, naho ubutaha murakoze.